yarazi ko niyampeba ngo nzoca ntesekara ariko ntivya yarazi ko nivyo ndaronka umwana twohangayikana ariko ntivya yarazi ko ngo ndi kumwe n'amawe ninatera imbere ariko ntivyaho ariko ntivyaho nukuri ntivyakunze. Nibiki bitakunze? Nibiki bitakunze? Ibintu bitoba byakunze ni kubera nkajya umuntu gashobora kuja kuririmba kugira ntibashobore kuguha amajwi menshi bande nk'abantu b'abafanzi nyine. Wewe witwa nde? Jeje banyitwa Ndayize Mustafa. aka nta aka ufise? Wapi? Ubahe? Jenga mbamba. Amubuyinga mu Buyenzi nyene. Je mbanga mu Buyenzi. Wazi Giswahili? Giswahili. Mu Buyenzi ari unatazi Giswahili? Umaze imisi ngahe? Jewe. Je maze nk'umwaka inonga mu Buyenzi. Taramenye Giswahili. Ukora iki? Jewe. Je nkora nyene akazi nyene kungaho nyene kamapine nyene ngaho. Amapine. Uratera amapine mu modoka cyane? Je ndatera nyene amapine nyene mu modoka nyene nkashobora gushanja nyene amamodoka nk'ubu bazanye nk'ibintu by'amajanki nkashobora. Ufite imyaka ingahe? Jewe imyaka no mfise nk'imyaka 19. Gira uko turabe ko ufise ngahe. Gira turabe gira turabe none we ipine mani gira turabe kavyimvye turabe fresh. Vyimvye turabe none. Ibintu vyatari. None ipine urishobora gute? Ipine. Wa ipine ni technique. Technique. Kwari kwatanguye kurimba ntivyakunze. Ukuntu natanguye kurimba ukuntu bitakunze. Kubera ko watanguye kurimba ariko ntivyakunze ya Kiriku. Ntivyakunze. Imana ntiyabishatse yuko no bumusani. Mugora akunda abasani. Ibana je ndabakunda. Urafite imana wowe kuririmba? Je ndayifise. Ndirimba indirimbo yiwawe uretse y'abandi. Ndimbo yiwanje ndetse y'abandi. Urukundo rwiza twari dufitaniye mu bantu ariko beshi ntibagenda bangana muga abantu bakagukunda sinzi ukuntu novyitwa kwisi yose turi kumwe n'abantu beshi tukagenda dufatanirije n'urugendo rwishi barukanye. Ninde murivye mu Burundi ukunda cyane? Kurikirana umuntu wo muririmbyi no bankunda cyane yo bari nka Kiriku Double J. Ndirimbo imwe ya Double J kandi. Ndirimbo imwe ya Double J. Yo eti nkundi inzoga kubi kuko mvuga nabi wariko nkundi bibi reka kwishira ifaranga reka kwijoro n'umutaga ko niwankiriye cinanwe yikaziye hari uwambariye ngo ntacyo ndupfa nimariye zankariye nkaba mpereje nyene ngaho nyene uyu musi uzoja muri studio uramaze kuvyimira kuzoja muri studio wera akazi karimwe amahera wapi uzoja muri studio si ibintu nyene vyatari ni ibintu vya kawaida nyene warize amashuri amashuri wapi nyene waciye aheba kubera uraze ko ibintu nyene bigoye nyene ubuzima nyene bwari nyene biri mani nawe uvuka je mvuka Igitega kweli. Igitega je mvuka Igitega muri commune Gishubi. Iwabo wa president hariya mu iwabo na Adolphe. Iwabo na Adolphe. Mwese muva mu ntara imwe Igitega iwabo na president. Vyose ndayishimiye. Yego kweli. Jakajambo kamwe kuri we. Kajambo kamwe kuri we kweli. President kweli umuntu nyene twemera nyene ngaho nyene kabisa. Mujama wacu, mujama wabajene. Mujana Ubu gusubiza kwishuri wo kwiga? Gusubiza kwishuri wo kwiga? Kwishuri? Ega ibintu rega biragoye nyene. Kwishuri nyene nopa nyene noja cyane shaka nyene ibintu nyene byo kuririmba je shaka. Wavuye Giteguze nka Bujumbura vyagenze gute ari ryari? Navuye Igitega muri 2000 muri 2022 niho navuye Igitega kweli. Uzanywe niki washikiye hehe ubuzima ni kintu gishika ngahe Bujumbura cakugoye? Ikintu cyangoye ngahe Bujumbura akazi kiretse n'uburyamo nyene uko nyene. Warabayeho nabi? Je nabayeho nabi nyene mu bintu nyene. Gufungura vyari byoroshe. Washikiye hehe tubwira ingene vyari bimeze washikiye hehe gufungura vyagenze? Cyane kweli ahantu noba nashikiye ahantu bitwa kwa Sioni Mw'Isoko kwa Sioni kujya kudandaza nyene ibintu nyene vy'amashashi kweli. Ubuzima ntibwari bworoshe. Amasasha acurara he? Ubu ahantu nyene naryama nyene hari inkantu nyene kuri restaurant mu mabujara aho yari yanyize nyene yambari ati uzozuryamira ngaho nyene.
hama utangura kano kazi gute je kazi nyene kubera wavyize gute ibintu nyene by'abagenzi ndaza kwigana nyene abagenzi bambwira ati ebana we ngo tukwereke umuntu tukwereke umwuga nyene wo kubomora nyene amapine tukwereke n'ahantu woza urakorera uko nyene je niko ebana niko ntangura nyene kugira nyene ubwo buzima nyene ndonka agafaranga nyene umuntu nyene ifata neza ja kujinja nyene uko nyene ubu urabayeho neza kweri ubu sino kwitoka kweri urapanze abo urafise na bitanu ubusa oya bitanu ubu ni haracanga mu baracyari mu gatondo ubu ni haracanga muhira muvukana muri bangahe twege muhira tukaba tuvukana turabana ndwi abandi bariga ugira kangahe jewe jengira gatatu abandi urabafasha muri utworose muhira urafasha umuryango urafasha nyene abavyeyi papa na mama bakora iki papa na mere nyene ikintu nyene bo bakora nabantu nyene babarimwe nyene ngaho nyene ego bose duke urarunka muhira ndose duke nyene nkarunka nyene nyize 10 urabatumira tiraba ngaho kuntu mwifashisha akazi ubona uko urabona uzokuba ku rugo akazi je no bambona nkora kweri niyo naje imbere nyene gatoyi nyene nkatera imbere ndabona ko bizoza biraza nyene ne bukebuke yego ko bizogenda bukebuke hama fako twarwa kunje no kuririmbura urafise impano urabona ko uzoja muri studio uririmbe je kweri ndabona je kunoja muri studio nyene nkaririmba nyene yego courage yego sana kubari sawa